nta muntu n'umwe ashobora gushoma je n'ubu ntawo ntara mu rushinge emwe aha mu Burundi aha iburaya kabisa abashomeri bariho ndababona kandi nkavyemeza muga muri Burundi ubu nta mushomeri n'umwe ariho hari binebwe barapfunzwe n'igendereza mu gisagara ca Bujumbura muri aka kanya. Makuru yacu turayabandaniriza nyene kuyo ariko haravugwa mu Burundi, tubarire ko bariko haravugwa inkuru ibabaje ku vyamaze gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ariko ayo yose muraza kuyabashikirizwa ku buryo bw'idonido mu kanya gatonyi. Ntimuze muvane ku mirongo ya shene yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV. Mu kanya gatonyi rero reka nze ngaruke nce ndabashikiriza ku buryo bw'idonido. Areka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido nyahere ngaha mu Burundi, mbere ko bane mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mumaze gupfungwa n'igendereza mu gisagara c'ubudandaje ngaha i Bujumbura. Abakozi b'igendereza bahagarikiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uwo wa kabiri mu gihe bari biteguriye kuja ikapara umugwa mukuru w'igihugu c'u Buganda mu nama. Hoba hari umutahe w'agateganyo kubasohorewe, ariko abategetsi b'u Burundi ntaco barashikiriza kwifatwa haryabo bantu nyene. Inkuru ya social media Burundi itubarira ko abahagaritswe ni abakozi batatu hamwe n'umugabo umwe, wo ukaba hari Audace Habyarimana aserukira ishirahamwe APDH, Association pour la paix et la promotion des droits humains, aho bita Silvana Inamahoro, umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe, ndetse na Sonia Ndikumasabo arongoye AFGB, ishirahamwe ry'abakenyezi b'abanyamategeko, na Maria Emerusabe, umuhuzabikorwa mukuru muri iryo shirahamwe nyene. Bahagaritswe muri iki gitondo ku kibuga c'indege ca Bujumbura, baca bajanwa vyihuta mu gasho kigendereza muri ico gisagara nyene ca Bujumbura, niko vyamenyeshejwe na rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye. Igendereza ryemeye ribicishije ku munwa umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu kaho amatohoza yariko arakorwa kuri abo banywanyi bane b'iryo shirahamwe, niko amakuru twaronse kuri uwo wa kabiri twahawe n'amasoko yacu yo kwizera abidusobanurira. Kuba amasoko yacu ubundi mutahi wo kubahagarika waba wasohowe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika kuri abo bantu bane nyene. Ntiryari irya mbere abo bantu, niko bishikirizwa nyene ko ritari irya mbere abo baharanira agateka kazina muntu baja ikapara mu bikorwa vy'akazi. Birababaje kubona uwo munsi ariho bafashwe, niko vyamenyeshejwe n'amasoko abizi neza yo ngaho. Umushikirizamanza wa Repubulika Silvestre Nyandwi n'umuvugizi wa parike nkuru ntiwabatoye kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ayo makuru. Ubutungane bw'u Burundi nta tangazo burasohora nabwo kuri ico kibazo nyene c'abo bantu bamaze gufatwa mu rugendo yahoramwo mu Burundi. Emoni Jirimore, intumwa idasanzwe ya Union Européenne araba iby'agateka kazina muntu, yamenyesheje ko hari umutunenge mu bijanye n'agateka kazina muntu mu gihugu. Umwe muri abo bantu bapfunzwe, Sonia Ndikumasabo, ni uwahoze ari icegera c'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu. Serre niyo nizigiye umukuru wa Ligue Ndeka, ishirahamwe rya kera mu byo guharanira agateka kazina muntu mu Burundi, yemeje ko azi ifatwa y'abo bantu bane
baharanira agateka kazina muntu ariko nta byinshi yacikirije kuri ivyo byose. Reka rero amakuru yacu tuyabandanirize kuyo ariko aravugwa yamaze gushikirizwa n'umukuru w'u Burundi aho bamaze kuza baramunegura, aho bivuga ko yamaze gushikiriza ko byari bidakwiye ku majambo yagaragaje ariko nyene ashobora kuba yababaje abanyagihugu bagira bati bamaze gukura rususuma rw'abashomeri bagasanga ibitigiri birenga ubwenge, bamaze kandi kubona kandi ko abashomeri babandanya kwiyongera kira mwaka, ntibasubiriye kubaharura bahisemwo kuvuga ko atabashomeri babaho, ikibazo boba baragihejeje ku bwabo. Nta muntu n'umwe ashobora gushomera, jewe n'ubu ntaho wobintera mu rushinge, aha mu Burundi aha ntaho wobimenyesha ko bishoboka. Iburaya ho kabisa abashomeri bariho, ndababona kandi nkavyemeza, ariko mu gihugu cacu c'u Burundi nta mushomeri ariko hari ibinebwe. Aya akaba ari amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Ndayishimiye kw'igenekerezo rya 10 Ruhuma 2023. Mwese rero mwari mukurikiye amakuru yacu kumunesha kuri yanyu mukunda cyane yashira Amatsiko TV. Reka tubare ko amakuru yacu tuyasubikiye ngaha, tuzosubira gusa kuko tutari twatanguranye amakuru yacu twobura kubibutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko haribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu twayahereye mu Burundi ku kibuga c'indege ca Bujumbura, tubare ko bane mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi bamaze gupfungwa n'igendereza mu gisagara ca Bujumbura nyene akaba ari igisagara c'ubudandaji. Makuru yacu twayasoreje kuya bariko aravugwa mu Burundi, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo y'umubabaro ku banyagihugu bigaca bituma bashavura, aho yashikirije ko nta bushomeri buri mu gihugu c'u Burundi. Mwese rero mundahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV. Tubabarire ko amakuru yacu ari agasaga, tuzosubira gusa kuboba batarafyonda sabone ntago nobura kubibutsa gufyonda ngaho sabone kugira muze murakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose. No rero kubakoresha ururimi rw'icongereza mu fyonda handitse subscribe maze amakuru akazara bashikira umwanya kuwundi. Kubakoresha rero ururimi rw'ifaransa kandi mu fyonda ngaho hejuru handitse partage maze mugasangiza amakuru yacu n'abandi bose bari yanino, ababa bari mu makungu, abari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu Burundi nk'intara ya Ngozi, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose ntabashije kudondora hasigize igihugu cacu c'u Burundi. Ntibagiye n'abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byose muba murimo mukurikira amakuru yacu, ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'amazi manini nko mu bihugu vya Buraya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose hatandukanye, mudahwema gukurikira amakuru yacu muherereye. Mwese reka babare ko amakuru n'ibiganiro vya misi yose mudahwema gukurikira ku munesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV. Amakuru yacu tuyasubikiye ngaha ntagasaga, mukomeze mugire ibihe vyiza.